Icambere rero nagomba shikirize kwibi iyo abarundi bavuze basavye yuko diaspora no kuvuga abarundi baba mu mahanga leta yobumviriza bimwe bidasanzwe ikabaha ikibanza gikwiye kugira ngo nabo baterere umuganda wabo kandi mu kubikora bakabikora bataravye ibi bintu by'imigambwe. Hariho ibintu bikunda kuba aho usanga hari ibintu bikunda kuba aho usanga ibi bintu by'imigambwe bikunda kuja imbere cyane. Muganda genda babwire ko mu bintu by'iterambere, mu bintu by'ubutunzi, ibintu by'imigambwe na politike bikwiye politicienne bikwiye kuva mu byumviro byacu tugashira imbere ibintu by'ubuhinga. Nivyo bintu bishobora gutuma dushika kure. Ibyo ndabivuze gutyo kuko hariho nk'amambasada mwamwe ntarinze kuvuga izina ngaha usanga iyo batumye ko barundi cyangwa bateguye iminsi mikuru nk'ibi bya independence n'ibindi usanga batumira abantu mu mugambo twara gusa. Ibyo navyo nashobora ngo bifashe kuko iterambere riraba umurundi wese. Ibarabara ryubakwe ntiryubakirwa umusene DFDD, ntiryubakirwa umuporona, ntiryubakirwa umufrodebu, ntiryubakirwa ishuri ryubatswe, ntiryubakirwa bariya, ntiryubakirwa abarundi bose. Arico gituma tutifuza yuko ibintu by'ubutunzi by'iterambere bitoje ngo politike na gatoya kuko ababikora bariko barakorera nabi igihugu. Rero mu ncamake basabye yuko bogishwe inama batabanje kuraba abari mu mugambwe utwara canke mu windi mugambwe, mugabo barabe ico no kwita expertise. Hanyuma ndabibukije, murabizi neza yuko Burundi igihugu cyamaze kwiha intumbero yo kumviriza abarundi baba mu mahanga. Ibyo twarabishimye naho rimwe na rimwe hakunda kubamwe akantu, mugabo baratwemereye ko bitazosubira kuko mu mwaka uheze baraje ntibabumviriza, barabakoranije bo baravuga gusa, mugabo ntibabumvirije ico gihe ngo bababwire bavuga ico biyumvira. Mugabo kandi murazi ko bafise byinshi. Rero ababijejwe baratwemereye neza kuno mwaka bitazosubira, kandi murabizi neza yuko mu kwezi kw'indwi no mu kumunana hama hari ico twita la semaine de la diaspora. Ubu turi mu kwageze kwa gatandatu, murumva yuko twimirije ibihe bidasanzwe kandi bije hageze kuko turi muri ya ntumbero nyene ya vision Uburundi bwiha. Rero turavye ivyo batubwiye aba bantu bo muri Indiana n'ibihugu bihakikije, tukaraba n'ivyo twandikiye inzego zo hejuru mu itariki 18 z'ukwezi kwa11 mwaka 2022, tukaraba ndibimaze kuja mu ngiro, turabona neza yuko hari byagiye mu ngiro nk'ikintu kijanye na budget programme, naho tubona ko harimo mutuntu duhaze, mugabo turabona ko biriko biragenda mu ngiro. Ikigira kane nagomba gushikiriza nuko abantu bo mu mahanga navuze yuko kenshi batumvirizwa bikwiye, nabo kandi umengo hariho bamwe bumvirizwa n'abandi batumvirizwa. Ariko burya iyo umuntu azanye ikintu kitari cyo, simvuze ko batarimwo, uwo nawe aramenyekana kuko abivugira mu bantu nk'uko uriko ndabivuga na jewe. Rero ikintu basavye navuze ko ari ukumvirizwa, ariko hari ibintu basavye muri ntuze muri rusangi. Nk'ubu baravuze bati
mu bintu byokorwa ubwa mbere ubu uya nuko ikintu kijanye n'indero education yuko coba ikintu gishigwa imbere y'ibindi byose muri budget tukasanga ico kintu gifise ikibanza kuko bobo bari mu mahanga barabona ingene ibintu bigenda baravuga bati ikibazo kijanye n'indero education gitekerezwa kugira ikibazo kidasanzwe nk'ibi bintu by'iterambere. Iyo ni point ya mbere bagaca bafatira bati hari ikibazo kandi kuko ibice bishika 60% by'abajene la jeunesse kandi bize bari mu bushomeri butagira izina. Ati rero aba bantu batitaweho mu buryo bugaragara byo tugora cyane ko dushikira ivyo iyi vision umukuru w'igihugu yihaye. Icya kabiri bashikirije ni gisata kijanye n'uburimyi. Bavuze bati uburimyi bugomba kuja imbere. Iyo tuvuze uburimyi rero ni ibintu byinshi biza, harimo byari byo kuvyara ku rugero, hari bya bindi byo kuvomera imirima, hari ibyo kurima kijambere, ni ibintu byinshi cyane mu burimyi. Iyo tuvuze uburimyi, ifumbire n'ibindi. Ivyo bibiri barabishimikiye ko gose. Ikindi bavuze ni ikintu kijanye n'intwari ibereye. Bavuze bati ibintu by'intwari ibereye bigomba kugira ikibanza kidasanzwe. Tuvuze intwari ibereye rero ni ibintu bijanye no gukorera ku mugaragaro, byo gukoresha neza amafaranga y'igihugu, vyuko abantu baronka akazi abara bagakwiye. Ibintu by'intwari ibereye ni ibintu byinshi cyane. Icakane bashikirije ni ikintu kibaraba ku giti cyabo. Bavuze bati twe turafise ingorane zidasanzwe, ingorane zijanye no kuronka amapasiporo, ingorane zijanye no kuronka ibipapuro by'inzira. Bavuga bati ibindi bihugu byose ingene babigenza, umuntu akeneye pasiporo aja muri ambassade y'icyo gihugu cyabo akagira amaformalite yose akenewe, pasiporo bakayitora muri ambassade. Ati ivyo rero twebwe turabona ko byo dufasha cyane. Hariho n'abantu mbere bampaye n'amadosiye bambwira bati mudufashe n'ukuri mudusabire muri ko ibintu byoge. Ati nkuba mabiye yaraduze, ati kugira ngo tuza arico kituzanye cyonyene n'ukuri biragoye. Ibi rero twaravyandikiye ababiraba, twibaza neza yuko inzego zibijejwe zizobikorerako. Ikindi cyabateye impungenge ni iki kintu kijanye n'ikena ry'amafaranga y'agaciro, kuko iyo baje benshi mwa kino gihugu cacu baragira ibibazo byinshi, bagaca basanga ibi mbwa babivuze umenga igihe batari bwagire iby'ama bureau de change, mugana n'ubu murabona ko birimo mu bibazo, naho bagerageje kubitorera umuti nturaboneka cyane. Ariko nukubandanya biyumvira kuko inzego zibishinzwe twaramaze kubibarungikira. Ibi rero mwashaka mpejeje gushikiriza birasa cyane n'ibindi twari twashikirije mu Bubirigi. Hoho mbere tumaze kugira n'amakete menshi cyane yo ku amakete menshi gose ajanye no kwibutsa. Novugamwo nka bibiri gusa kubera umwanya twahanye usa n'uri kuragera. Nuko icambere novuga ari kijanye no gushima yuko ibyo twari twavuganye n'umukuru w'igihugu yabishize mu ngiro. Nibwe byabije programme. Mwese mwaravyumvise kandi mwarabikurikiye. Yarabishize mu ngiro kandi n'ubu biriko biraja mu ngiro. Nibaza yuko umugani wa babandi imbere ni heza. Igihe twese hamwe twese kubigiramwo uruhara. Ariko rero hari ibintu bitaraja mu ngiro, ni ibintu bijanye no kwerekana ubutunzi abasuku batunze. Amategeko aravuze ngena bitegekanya mugogeza nino saha nta bantu barenga 5 barabikora. Kandi bwizwa shingiro n'ayandi mategeko aritukomoka ko arabivuga ko neza ko bigomba kuja mu ngiro. Hanyuma n'ibindi byinshi nibaza yuko nturinda kudondagura hano kubera umwanya ari muto turega,
nagomba munkundiye nce ndabaha izi mpapuro hanyuma tukizera neza yuko muri iyi nama irabana na semaine ya diaspora Uburundi bwama butunganya ababijeze bazofata umwanya ukwiye kubumviriza bagategura mbere n'inama nico twagira duhereze ko mu gusaba bazotegura inama ico twebwe twise table ronde de la diaspora y'iminsi nk'ibiri canke itatu kugira ngo bumviriza abahinga babazanire experience y'ibihugu barimwo kandi ndabivuze ntibazane bo mu mugambwe utwara gusa kuko se babaza ubwenge bonyene hariho n'abandi bose babumvirize nabivuze abantu si bijuju nihagira uzozana ibitari byo twese tuzovyumva tuzobibona kugira ngo tubumvirize hanyuma kugira ngo iyi vision iyi mbone y'umukuru w'igihugu vy'ukuri abantu bose bayitereremwo bayishiremwo contribution kuko murazi abo twari kumwe mu Kigobe mwarumvise yuko iri kwiraherahezwa kugira ngo gice gicika igitabo cy'igihugu kuko ntiraherahezwa nyamba mubizi neza hanyuma iyo nama nayo murazi yuko iri mu kuba iyo nama ya diaspora twe dusaba ko mu iyo semaine ya diaspora botegura iminsi 2 canke 3 boba bahariye kumviriza ivyiyumviro by'abarundi baba mu makungu baterera mw'ijya bono kugira ngo vy'ukuri nabo bazane akabo sinzi ingene no vyita icabo ciyumviro kugira ngo turonke ingene abandi babigenza hanze kuko nabibabwiye nyamba no munsi ire Morisi iri kurya iri no munsi nyamba mubona kurya Singapore iri kurya iri no munsi nyamba mubona ntuzenya Korea y'Epfo iri kurya iri no munsi siko vyamye harabagiye kurahura ubwenge hanze barabishobora natwebwe rero ko twagize imana tukagira abarundi baja mu mahanga uko bagiye kose murabizi harabagiye kubera ibibazo mugabe ikinezera nuko bose niyo ndababonye bamaze kudevelopa resilience bose bifuza gukorera igihugu